Banje kubaramutsa abaza kunkurikirana mwese, nimugire amahoro, nimugire amahoro nk'uko Imana yari yarayaduteguriye ikiturema. Rero muri ya ntumbero twari twaratanguye yo kuraba ingene twoza turahinyanyura amajambo y'ikirundi kugira dusubire duhe ururimi rwacu ari wo muco wacu akanovera. Murazi ko twari twatanguriye kuraba amajambo akunda gukoreshwa kenshi kandi mugasanga akoreshwa mu nzego zikuru zirongoye igihugu, ahandi ayo majambo agakoreshwa mu minsi mikuru ikomeye. Rero nk'uko twagiye turabibona, uno munsi nashaka kugaruka ku bintu vyerekeranye n'ijambo ry'intangamarara ari nkayo ndamutso abantu twese dukunda gukoresha nk'iyo umuntu afashe ijambo mu rubanza. Iryo naryo ni rirya umuntu atangurirako ati: bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka. Iryo jambo rero harya mu kirundi ni ijambo rikomeye mugabo ryatahuwe ukuntu kutariko. Nibaza ko abakurambere baritanguye ingene ryajeho aho barikuye vyari vya bindi nko gushira hamwe abantu, ubumwe bw'abarundi bukoraniye muri iryo jambo. Mugabo iyo utarumva nk'ico c'abashinga ntahe, urumva n'abashinga ntahe bapfasoni, iryo jambo kenshi turakunda kurikoresha mugabo ugasanga ingufu risanzwe rifise mu kugira rinywanisha abantu, ugasanga abantu kumbure benshi ntaryo bategera cankwe ntirisigurwe neza uko ryari rikwiye. Ni nk'uko hariho umwihwezo twari twarabonye ibintu vy'ubushinga ntahe ingene vyaje kubera ukudatahurwa neza, ugasanga babikoresha kutariko, ugasanga hariho abavyitirira kurusha abandi, bamwe bamwe bakanabishira n'imbere ko umuntu abironka yabikoreye n'iki. Ubwo mu bisanzwe mu muco w'ikirundi ni nkarya nk'ubu nciye mbaza nti ni kubera iki batanguza ati bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka, iyo iminsi yose ufashe ijambo mu rubanza dukunda kubibona mu manza z'imiryango, uwoca abaza ati bisigura iki ivyo? Kubera nk'uko bisigurwa kenshi woca usanga umenga muri urwo rubanza hariko habwirwa abashinga ntahe, ni ukuvuga ba bandi twama twumva ngo baratiwe ibintu nk'ivyo. Mugabo harya umuntu wese aba ari harya mu rubanza ni nk'uko umuco w'ikirundi ari co kirimi cacu, bose bibashira hamwe mu cubahiro umwe wese arimwo. Mugabo iyo bavuze ati bashinga ntahe bapfasoni, ni ijambo risa n'irifatanye kubera ubushinga ntahe n'ubupfasoni, naho bamwe bamwe usanga bavuga ngo harya baba bashatse kuvuga abagabo, abapfasoni nabo ngo n'abagore, mugabo si ivyo. Rirya ni ijambo risigura abantu bose bari ngaho bakwije imyaka y'ukubazwa ico bumvise cankwe ico bavuze, abo nibo bafatira mu bashinga ntahe bapfasoni. Rero umuco w'ikirundi ubaha icubahiro gikwiye kubera nta ushobora kubazwa ivyo yumvise cankwe ivyo yavuze. Urumva n'uwo wese nk'iyo bagiye mu vy'amategeko ashobora kubibazwa. Urumva rero muri urwo rubanza abo bose bafatirwa hamwe ko ari
aribo bashinga ntahe bapfasoni nabo usanga bakwije iyo myaka yo kubazwa ivyo bumvise cankwe ivyo bashobora gushikiriza vyavuye muri urwo rubanza. Hanyuma urwaruka narwo barufatira hamwe, ni urudashobora kubazwa ivyo rwumvise canke rwavuze kubera ntibarakwiza imyaka yo kubazwa ivyo bintu. Ni rero nico gituma mugabo bose umuco w'ikirundi ubaha icubahiro uko bikwiriye. Nico gituma harya kenshi usanga batangura bavuga ati bashinga ntahe bapfasoni namwe rwaruka. Rero ni ikindi naco ico kuvuga ngo abapfasoni n'abagore, ivyo sivyo, kubera ni ijambo riha icubahiro rigenda rifatanye, urumva rirafatanye bapfasoni bashinga ntahe bapfasoni, ni ijambo rimeze nk'irifatanye n'icubahiro gikwiriye uwo muntu wese aba ari ngaho, utarinze gutandukanya nk'uko abantu babivuga ati hariho abafise icubahiro kuruta abandi cankwe batumiwe cankwe ntibatumiwe cankwe iki. Urumva umuco utanga icubahiro ku muntu wese ari ngaho, kandi kikamugira umushinga ntahe kubera ashobora kubazwa ivyo yumvise, ashobora gushikiriza intahe ku vyo yumvise. Hanyuma intuzenya hagize nk'umwihwezo twatanguriye ku bwa mbere, twarabonye ko umuntu intahe n'ibirya agenda avuga, hanyuma iyo abivuze nabi nko mu rubanza dufate rw'amatati, hanyuma bakaca iyo ntahe yashikirije wenyene hariho abandi bavyumvise ukundi canke babibonye bakabibeshuza, akaba ari imukubita mu gahanga. Ivyo sinzi ko muvyibuka mu mwihwezo twagize haraciye igihe. Naho rero kuri uno munsi nashaka kugaruka kuri iryo jambo ryama rikoreshwa mu mamanza y'imiryango, kenshi bagatangura uwufashe ijambo wese agatangurira kuri ico kintu ati bashinga ntahe bapfasoni namwe rwaruka. Ico bisigura nico, naho dukeneye kuza turashikiriza amajambo asiguritse afise insiguro, eka n'umuntu wese agasanga ariyumvamwo muri uwo muco. Kiretse urumva abari babitahuye kutariko bagatangura kuvyiyitirira nk'uko umenga ubushinga ntahe ni ikintu bahabwa, uko ushobora gutanga ikintu kanaka ukitwa umushinga ntahe, mugabo uko siko umuco wacu ariko ururimi rwacu rubivuga. Umuntu wese arafise icubahiro kubera nk'uko navuze ubushinga ntahe nuko ushobora kubazwa ivyo wavuze cankwe ukabazwa ari wewe ushobora kubazwa ivyo wavuze cankwe ivyo wumvise. Niyo nsiguro y'umuntu aba ari umushinga ntahe, uwo muntu akwije imyaka yo kubazwa ivyo yumvise cankwe ivyo yavuze. Rero iyo ntahe iyo aba yayishikirije nabi, ugasanga niyo igaruka bijya bita yagukubita mu gahanga. Ivyo bintu nivyo dukwiye kuza turaganirako tugakosora, n'ayahandi ho umuco wacu ni ikintu gikomeye, amajambo akomeye, muga yatahuwe nabi uca usanga ibintu bitumvikana neza, ugasanga nta n'akanovera bigifise, nta nico bisigura. Niyo ntumbero twihaye kuza turavugana bimwe bimwe kugira bitahuke kandi byongere binorohe. Rero nkaba ndabakengurukiye uwufise ico
kunganira ko arashobora nawe ne kutunganira hama rero nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.